Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye kandi atandukanye ariko aravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho ibintu bitaba byifashe neza habe na gatoya mu bategetsi bahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragiriza Ndikuriyo ko ari we yatanze uruhushya kugira ngo batorokeshe Generali Arengiyome Bunyoni, akavuga ko byanze bikunze nawe agiye kumusanga ahari kuko ibintu yamukoreye ngo ni ibintu bidasobanutse na gatoya. Reveriyani Ndikuriyo nawe akagabisha umuntu wese azibagiza amaraso abana b'Abarundi bamenye kugira ngo igihugu kibe gitwawe kuriya, ko uwo yaba ari we wese azokwicwa, akavuga ko naho yaba ari Perezida Evariste Ndayishimiye azokwicwa kuko nabandanya ingendo yihaye yo gufata abarwaniye igihugu akabapfunga, byanze bikunze nawe bizamugiraho ingaruka zikomeye cane. Ndikuriyo akabandanya akavuga ko umuntu wese aziyibagiza amaraso abana b'Abarundi bamenye byanze bikunze agomba gupfa, akavuga ko byanze bikunze agomba kwitanga Perezida Evariste Ndayishimiye, ari nayo mpamvu yatanze uburenganzira kugira ngo batorokeshe Generali Arengiyome Bunyoni. Amakuru menshi atandukanye avuga ko Reveriyani Ndikuriyo ashigikiwe n'abajenerali nka bose barwanye muri FDD, akavuga ko ariyo mpamvu yizeye ko ico Perezida Evariste Ndayishimiye yakora cose ataco camutwara, kandi akavuga ko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze amukunda, ariyo mpamvu n'ubu ngubu yaba afise ubushobozi aba yaramukuye akamufunga nk'uko byagendeye Generali Arengiyome Bunyoni. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gufata umwanzuro wo gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni, ishavu ryaraduze mu bajenerali nka bose barwanye muri FDD barongowe n'urongoye umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, kuko nawe ari muri uwo mugambi w'abo bajenerali bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Itoroka rya Bunyoni ryaba ryarateje akajagari mu nzego zitandukanye z'igihugu, nubwo ata rwego na rumwe rwa leta rurigera ruvuga ko Generali Arengiyome Bunyoni yoba yaratorotse, ariko amasoko atandukanye nayo akemeza ko ashobora kuba ataratorotse ahubwo amagara yiwe atifashe neza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaratahuye umugambi hakiri kare yuko Generali Arengiyome Bunyoni yoba agiye gutoroka. Reveriyani Ndikuriyo aragabisha umutegetsi azibagira abana bitanze kugira ibintu bihinduke ko nawe nyine azogenda mu bandi. Mu gihe Ndikuriyo akunze kuvuga amajambo yo kwica, gukuramwo, kuzana umutwe, kumwa igipara, aya majambo yumvikanamwo ko hariho umutegetsi ariko aragabisha ko ashobora kwicwa, ariko abenshi bahise babona ko ata wundi mutegetsi ariko arabwira uretse Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nyine ko Reveriyani Ndikuriyo nta gihe na kimwe wakumva avuze ko Ndayishimiye hari ico amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo yumvikana agaragaza ko Ndayishimiye ariko arahemukira Abarundi, kandi akavuga ko umugabo yari umuhisi Petero Nkurunziza, ariyo mpamvu bamwe n'abandi babona ko ata wundi mutegetsi Reveriyani Ndikuriyo aba agabisha kuzica uretse Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe byamaze kumenyekana ko uruhara rukomeye cane mu itoroka rya Generali Arengiyome Bunyoni Reveriyani Ndikuriyo yaba yarabigizemwo uruhara rukomeye. Yewe n'indega yemwe, mbega abo bandi bo basanzwe bategerezwa kugenda ni bande? Abasanzwe bategerezwa kugenda ni babandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko murabizi ko buri munsi bica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi bagahunga igihugu, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero. Padiri Dieudonné Niyibizi we atwibutsa ko abategetsi baguma biyumva ko bakiri mu ntambara ataho bazoshikana igihugu. Hari umupadiri bita Niyibizi Dieudonné aherutse kubwira Reveriyani ko kugumya yiyumva nk'umuntu uri mu ntambara ataho bizashikana igihugu c'u Burundi, ahubwo akamusaba ko yahindura ivyiyumviro, agashaka uburyo ki yashira hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko aribyo bizoshobora kugira icyo bimarira Abarundi n'igihugu muri rusange, naho kugumya yiyumvira nk'umutegetsi ari mu ntambara ntaho bizoshikana igihugu. Reveriyani Ndikuriyo ngo ashobora kuja kuramutsa Generali Arengiyome Bunyoni, kandi ngo bwoba ari ubwa mbere. Ejo nzobaha igishasha kubera hari inama igira ibe muri rino joro i Muyinga Province. Iyo nama ikoranya abarongoye CNDD-FDD mu ntara zose. Amakuru yo kwizera ni uko batumwe ko Kibiriraho na Reveriyani Ndikuriyo ari nawe aza kuba arongoye iyo nama.
ivyirwa muri iyo nama y'ijoro itangura saa sita z'ijoro ntibiramenyekana, hakekwa ko umwe yica kaburimbo atanze andi mafaranga kugira ngo bice Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nyine murazi ko Ndikuriyo yatanze amafaranga ashika miliyoni 5 kugira ngo bice kaburimbo. Ubu ngubu amakuru ariko arahwihwisa nuko hari amafaranga menshi cyane yaba amaze gukwiragiza mu bantu kugira ngo bice Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi ibintu bitaba byifashe neza na gatoya, kuko hari ibintu byinshi biriko biravugwaho bigaragaza ko ibintu byabo bishobora gusira igihugu mu manga ikomeye cyane, kuko Reveriyani Ndikuriyo ntiyerekwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo avuga ko ari umuntu agira ishari n'inzigo, akaba ariyo mpamvu abandanya kwirukanka ku bantu batunze cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko we atamahera afise. Iyi ni inyigisho Reveriyani Ndikuriyo yatanze. Reveriyani Ndikuriyo yiyamiriza abanyenzigo bafise ishari, abantu bironkeye amafaranga menshi mu buryo bwiza, aremanga ko harimwo abatari bake bafise miliyaridi 1000. Inyigisho ntisa n'iyakiriwe neza na bamwe mu bategetsi bari bicaye imbere yiwe, na cane cane abazwi ko begereye Perezida Ndayishimiye. Ntibitangaje kuko inyigisho ya Ndikuriyo isa n'iyije kwishura Perezida Ndayishimiye yari amaze amezi 2 ari we aza kwigisha hageze ayo masengesho. Ibyo bihe byose Ndayishimiye yiyamiriza abasuma n'abanyonyezi bari mu nzego z'igihugu, birangira abogoje Generali Bunyoni yari umushikiranganji wa mbere aranamufunga, abogoza Generali Nizigama Batazira Tibiya yari umuyobozi mwishikira wiwe, abogoza Generali Ntakarutimana yari ajejwe ibibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. Abashikiranganje bahoze bayoboye muri leta ya Nkurunziza abakuwe bose barahurira kuri kino kintu c'ubutunzi bw'umurengera buharurwa mu miliyaridi 1000 nk'uko Ndikuriyo ariko arabivuga, akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yabakuye mu mabanga ari ishari yabagiriye, kandi akavuga ko impamvu yagenze kuri General Alengiyome Bunyoni nuko ngo yamurushaga amafaranga, akaba yaragize ishari n'inzigo nyine, akaba ariyo mpamvu yamukuye mu mabanga akanamupfunga. Naho muri no minsi ariko arakwiragiza amakuru atandukanye avuga ko General Alengiyome Bunyoni yaba yaratorotse. Umuntu asigara yibaza uyu munyeshari ariko arahungabanya abatunze amamiliyaridi ninde? Uyu adandaza ahomba agafata abafise amenshi ko ari abansi ninde? Reveriyani Ndikuriyo ni umwe muri abo nyine baharurwa mu bafise amamiliyaridi menshi cyane, ariko nyine Reveriyani we avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adandaza agahomba, kandi nyine akaba afise insigo y'uko abandi batunze kandi we akaba atakintu na kimwe afise, ariyo mpamvu nyine ngo abandanya kwirukana ndetse no gupfunga abagwizatunga kugira ngo amahera yabo ayigarurire, kuko gukorera yiwe ngo byaramunaniye. Ibyo ni Reveriyani Ndikuriyo abivuga. Amatwi adusumira uruhande rwa Ndikuriyo na Bunyoni ruriko rurisuganya bikomeye cyane. Reveriyani Ndikuriyo yateguye gusubira kugendera amakomine, amazone, gusubira gukomeza imbonerakure mu makarashishi kugira yereke Ndayishimiye ko batamutinya. Amaperereza yakozwe mu makambi y'igisirikare n'igipolisi no mu burongozi bw'umugambwe mu ntara n'amakomine yerekana ko gushika ubu Bunyoni na Ndikuriyo aribo bafise benshi babashigikiye. Ibyo byoba biteye impungenge Perezida Ndayishimiye, bikanamunanira gufata ingingo. Mu gihugu cuzuye ubukene biratangaje kumva abategetsi bigamba ko batunze amamiliyaridi arenga 1000, umuntu umwe akagira amafaranga leta ikoresha umwaka wose. Abo nibo muri Nzero 2019 Denise Nkurunziza yari yise abarundarundanyi bishinga kurundarundanya kandi abanyagihugu bagowe cyane. Ico gihe yabivuze nyine umugabo wiwe ari we arongoye igihugu c'u Burundi. Ibyatangaje abatari bake bakabona ko Denise Nkurunziza ari umuntu mwiza cyane kandi ari umuntu abarundi bazahora bibuka. Amasoko menshi atandukanye aravuga ko iperereza ryakozwe haba mu gisoda, haba mu gipolisi, haba mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi guhera ku rwego rw'igihugu kugeza ku mutumba, agaragaza ko Ndikuriyo ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alengiyome Bunyoni aribo bakunzwe cyane. Naho General Alengiyome Bunyoni yapfunzwe ariko ubu ngubu akaba yaratorotse, nibo bakunzwe, aribyo biriko biratera ubwoba begereye Perezida Evariste Ndayishimiye
bakabona ko umwanya n'umwanya ibyabo bishobora guhinduka kandi ko igihe gishobora kugera nyine Reveriyani Ndikuriyo akaba ariwe atembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Izi mvugo za Reveriyani Ndikuriyo na Perezida Ndayishimiye zisigura iki? Reveriyani Ndikuriyo aragabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mu isi. Aza yoroheje yigira uri kumwe n'Imana ariko ahageze atangura kugara. Agenda aracyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira nyine ariko biriko biragenda muri ino minsi aho abari munsi yiwe nka bose bamwe bapfunzwe abandi bakabogozwa mu mabanga atandukanye kubera ko nyine yikangaga ko ashobora gusubirirwa nabo bari munsi yiwe. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu kitanguye kugara cica cibora. Aca umugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba ikubona. Ibyo byose benshi babonaga ko ata wundi yabibwiraga uretse Perezida Evariste Ndayishimiye nyine wageze ku butegetsi agatangura kugarana abo munsi yiwe abona ko bashaka kumusubirira aho yafata ingingo ihambaye yo gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni ibitaranejeje Ndikuriyo aho yabonye nyine ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye akoze ari uguhemukira igihugu n'umugambwe muri rusange kuko yafashe umuntu akomeye cyane akamupfunga kandi ariwe wari kuzafasha kubaka igihugu. Perezida Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze asumbya ingufu umukuru w'igihugu bitazasubira kubaho. Muri iyi minsi hareze imvugo z'imigani mu bategetsi aho ubundi bahahora batuka batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu, ubuheze gutuka abari mu butegetsi nyine hakoreshejwe imvugo zifobetse cyane nyine nk'uko biriko biragenda muri ino minsi kuko biriko biraba birateye ubwoba aho benshi bavuga ko naho Bunyoni yatorotse ariko n'ubundi ibintu bibandanya kuba bibi cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntakunzwe na gatoya na bamwe bahoranye ku rugamba kuko bamubonamwo umwansi akomeye cyane, umwansi rutura ashobora no gusiga asambuye umugambwe. Ariyo mpamvu Reveriyani Ndikuriyo ariko aramurwanya yivuye inyuma akaba yarasabye inzego nka zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo zizamufashe amaze bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko barabonye neza ko yatanguye kwisokorora muri sisiteme y'abadede kandi aribo bamushize ku butegetsi. Reveriyani Ndikuriyo ahimiriza abagumyabanga batandukanye ko bagomba guhaguruka bagakorera hamwe kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nk'amanama amaze iminsi akoresha mu ijoro, ayo manama yose ibivugirwamo nta bindi ni imigambi yo kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi uburyo ki imbonerakure zimaze iminsi zikarishya imyitozo ya gisirikare ibigaragaza ko Reveriyani Ndikuriyo ariko arategura igisirikare cyiwe kizamurwanirira igihe azaba yakije umuriro hagati yiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbonerakure ziracunze imbibi zose z'igihugu kandi ziriteguriye kurwana igihe hagira ukomakoma Reveriyani Ndikuriyo aricyo kiri no kumufasha kuba yakora icyo ashaka kandi akavuga ko izo mbonerakure zizamufasha no kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ariko turiko turabatohoreza amakuru ahambaye cyane ajanye n'itoroka rya General Arengiyome Bunyoni ndetse n'igihugu yaba yarashikiyemo byose turaza kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.